muze mumbwire match kumva equipe yitwa Girona na FC Barcelona nivyo mwari mwiteza imbere ko twinjira nyene mu vyabaye mu rukino indani ivyagenze iki abakiye batanguye amapossession n'ibindi Emparoto Real Madrid na Girona nivyo mwari mwiteza ku mugoroba w'ejo undi muri football bwana Clovis bavuga ngo umupira wamenyekanye si ya football twabona mu myaka yeze ko sanga equipe nuko ari club nini ifite izina rikomeye ngo iraza gutora tuzovyorosha imbere y'ama club mato mato tuko tuna muri LALIGA hariho nubwo ati gukura ku ma club mato kuko tuko tubona izo equipe za L cyashobora kuza kagara imbere y'imigwi nka Real Madrid za Barcelona ugasanga bigiye kuba bibagora gukura amatsa atatu ku miliyoni migwi ariko imatch ya do Madrid na equipe ya Girona ubwa mbere nuko ngo ni ama club abiri mu bisagara bigiye bitandukanye muri Barcelona indi Madrid of course si Barcelona nubwo ati sumukongira ari direct ariko nimo ma club nayo iraho kakano ko gwati ndumukatala nikababuzemo uko biri kose umwe ari Madrid undi kajari mu gitwa nabonye n'igisagara cyagomba kwikukira haguma haba ubukeba kaguma kari ako kubukeba equipe ya Girona ni mu ma club yo kumwako ize avara ne passe ari mu ma club akomeye amwe ma club ngo ntagiye gukora mu mvugo abafana ba FC Barcelona yagiye kubiyakora mu gisho ngo ati matches birare retour ibatsinze ibitego bigira kuri binico kimyintu na Javier Hernandez ino club ya Girona ugiye kuraba mu myubakire nyine yubatse mu kino gihe nimwe ma club agiye kuba abakinyi bagiye batandukanye bari kura ariko hari ama experience gifise nya muri club nka Christian Stiwani n'umukinyi amaze saison zirenga zitana kine equipe ya Girona amazugira experience hari agasore k'akanya Maroc bazanye gakomeye n'igitsindo nyine kanwa turakaze muri equipe ya Marseille gasore kadasanzwe ukana baye na MVP wanashaka urukino ku munsi we neza cyane muri match turumikano muri Coupe du Monde mukinyi dasanzwe nubwo ngo ino equipe ya Girona akuza kungana equipe ya Madrid yaje kutwereka byabibi equipe itaruko iritwara neza equipe ya Madrid ko ndavuga kuko no ma club girakora parcours ataniziza wanashaka abantu mu nkino zitanu ziheruka naco gituma kugira ngo Girona kuza guprofita bihe bibi bya Real Madrid babikoze ku munsi weje igitego kimwe ku kindi ku kironka cyo gitego kimwe ba gisho ryakanutse ni bimwe mvuga ngo football yamenyekanye babwiza ko bwiza ko rukamya ko football utegura urukino pari ku rukino Houston sinzi nawe ko arakano woshobora kuba wongera kimbe ko twinjira mu rukino uvuga ngo nyizina match yagiye kubenerangira igitsindo kimwe kindi nkuko twamba tukubwira ko gwara rukino ko rabera wanashaka ari yanovuga ngo mu gisagara ca Barcelona aho novuga ngo niyo equipe itwa FC Barcelona ngwi naba ikinira canke sangwi naba nino equipe kandi ya Barcelona yo tuzi n'ivyayi nayibaye kugeza muri kano kanya nuvuga ati zitazara zigaragaye imbere y'urukino rwahuje umugwi wa Girona ndetse n'umugwi wa Real Madrid zabaye rezilita kuri benshi nuvuga ati zashoye kudusanura kubera yuko Real Madrid bashoye kunanirwa gutahukana amategera kuri atatu imbere y'umugwi uri muri amigwi itatu ya hanyuma nuvuga ati umugwi 18 hariya ariko kanatsinda nivyo ugarutse ukabisigura ushobora gusanga cyangwa ushobora gutora inyinshi ivuga yuko ni wa mugwi wa Catalogne wagiye guhura na wa mugwi wa Madrid kubwo utahura nkaho umengo hariho twatuntu twaguhangana gw'imigwi yo muri Catalogne ndetse n'imigwi yo mu gisagara cyo cy'igihugu ca Espagne ndavuga hari Madrid ariko kandi kanatsinda je kubganje ukuntu nabitahura n'uburyo bikurikira burya Girona bagiye gura na Real Madrid heruka kunanirwa gukura amatagira kuri atatu imbere ya Rayo Vallecano iheruka kunanirwa gukura n'amatatu imbere y'umugwi wa Elche ivyo byose bigaha confidence Girona ati natwe birashobora gushoboka tikubera iki twebwe imbere ya Rayo Vallecano vyaranse imbere ya Elche vyaranse natwe kwiki tutokwihagarara ko rega bya bintu birashoboka vyokunda karatsinda Girona yaje guhura no mugwa Real Madrid hari bamwe mu bakinyi bawo ngenderwa ko batagiye kugaragara mu rukino bari na beshi hari bamwe bari mu bihano abandi bari mu mvune bitandukanye ikigeretswe ko Girona rabiyuri bigaragara ko Girona idafise saison nziza muri uno mwaka cyane rero byanyeretse ko Girona yari yuhwegerera abati Real Madrid baratakaje imbere ya Rayo Vallecano baratakaje imbere ya Elche natwe twihagaze ko ubwabo ndi vyokunda urabona nyene neza na neza ko Girona nabo nyene bagirageje gukina mu rukino rwejo nubwo tutaragwinjira indani ngombe mere nk'uca nyene ku mayange ku bice bikuru byaranze urukino kuko hari n'igihe wabona Girona bashoboye kudomina umugwa Real Madrid bakuba ukinira muri zone yawo ukabona neza bano basore baje biteguye baje bamaze kwigira icizere ko byose birashoboka buryo ikintu gituma umuntu ashika ku ntumbero afise mu buzima kwigira icizere kwizera ukabona ati bya bintu byose birashoboka ivyo rero biguha confidence biguha n'intege zo gushobora gukorera kuri ico kintu canke kugwana iyo ntambara kanatsinda kenshi ufise amahirwe menshi yo kushobora gutsinda iyo ntambara kubera ko urafite icizere muri we rero novuga ati icizere cyagaragaye muri Girona nico catumye bashobora guhagarara imbere ya Real Madrid bagakura inota rimwe imbere no mugwa Real Madrid twinjire rero neza wanashaka mu rukino uvuga ngo gwakorera ba ku mugoro wejo twabwiye ko kwa rukino wanashaka kuraba igihe cy'isaha novuga ngo zine z'ijoro igitego gutsindwa novuga no mukinyi twamaze kwabwiye ko umunyamaroke azwi ku izina rya
benshi baramuzi ku izina rya Azedine Unai afite imyaka 40 kugeza muri kino gihe watsinze igitsina uvuga ngo ku munota novuga ngo hakiri kare wanashaka ku munota novuga ngo wa 45 hanyuma novuga ngo ku munota 67 ino equipe yitwa Real Madrid iza kugombora novuga ngo kuri penalty nkuko yamavyumvise ko yari koso yakozwe novuga ngo yakorewe no mukino uvuga ngo Vinicius Junior hama witwa Kylian Mbappé nawe aza gutsinda igitsindo possession equipe ya Girona iza kurangiza ifite ibice 40 mu gikipe yitwa Real Madrid nayo gikuba irangiza ifite ibice novuga ngo 60%. Abakiyere batanga ku mpande zose kwari zibiri ku ruhande rw'no mu mwereza twa Michel asangwa meza equipe yitwa Girona urako ari bazanye bana kintu uvuga ngo witwa Gazaniga nawe no mu ngingo rero nuvuga basangwe bazi yari kumwe n'uwitwa Arunaye Martinez Victor Reis hama Axel Moreno kurundi ruhande yitwa Igor Kon agati yitwa Ivan Martin uno Onay Axel Wistem amuzi muri equipe zitandukanye no mu Birigi chere kwa Dortmund aca muri equipe ya Atletico hamwe ku ruhande yitwa Brian Gir hamwe nitwa uno yanatanze ne passes zive kwitwa no yitwa Trezhovo hama batakisha no mukinyi yitwa Venati equipe yitwa Madrid nayo yari witwa Tipoko twa Mwigori Anthony Rudiger Ede Militao bari banagarutse Alexander Trent Arnold kuri kabiri mu gihe witwa Fran Gas kuri gatatu akati mu gihe witwa Orecho Chouameni Jude Bellingham Fede Valverde hama imbere batakisha no vuga ngo Vinicius Junior Kylian Mbappé Rode kurundi ruhande bazanatwe Arda Robert Real Madrid iragiye inganya igitsindo kimwe ukindi abantu benshi bari bazi ati ino kipe itwara Madrid nyuma kuba itsinwa Liverpool muri Champions League ikaza no vuga ngo ingana ino kipe itwa Real Mallorca gusa kubundi bana kipe itwara ibitsindo biri kubindi bashibaza barigenza neza no vuga ngo ku rukino ruvuga ngo ku munsi we nako batsinze kipe ya Olympiacos bavyiruka 4-3 ku munsi wejo ni bavuga ati Real Madrid niko kaje gushira ko yigenza neza inyuma kuba tuvuga ko equipe itwara Madrid vyanavuze ko babaye wanashaka n'umubonano canke hagati y'abakinyi ba equipe ya Madrid bemera Xabi Alonso kuina kiriya match Real Madrid irabaye ku mugoroba weco warabibonye mu shusho imeze gute Xabi Alonso n'abantu bakinyi biwe hamwe n'ino equipe itwa Girona n'ino equipe itwa nakono meze kwa Michel igitsino kimwe kindi ku mugoroba weco nabwo ati kuri equipe ya Real Madrid ari kintu nkunda kuvuga ngo gira club nziza ifisi cyo kwita cohesion kumenyerana ku bakinyi no kwitanga ni ibintu bibiri bizo gufasha umugiguza ku amatega kuri atatu uno mugwi wa Real Madrid kura buryo bw'imikino iri kurakina uno mwaka nimwe mba club no atanga ko champion mengi imeze neza mu buryo bwa determination buryo ba image no kari club nziza ariko bituvugana hari kino nabuze ati ino club harukuru mengi mu migwi igira kuri ibiri uruhande rumwe ruri kwa Vinicius Junior urundi ruhande ruri kwa Kylian Mbappé kuko hari amakuru agiye kwasoka avuga ko hari amakuru ashigikiye hari uruhande rwakinye rushigikiye ubita Xabi Alonso n'undi tamwemera vyaravuzwe cyane ibi biza ko bigaruka handi tuvuga ngo mbega ubita Vinicius Junior ikibanze karahabwa muri Real Madrid kiro kiramunezereza kimushira kuri ya level kwitwa ngo Vinicius mukinya kubenga mu nzu yere bamerenge ugiye kuraba rero bino bibazo byo kuzana mukinyi bita Kylian Mbappé no kutiyakira kwa Vinicius Junior bikora kugira ikibazo muri Real Madrid ubwa mbere ahise aravuga ngo mfise abakinyi babasatirizi badatera pressing ku mupira wa mbere arazara bikosa tonmengo equipe iratangwa kuba ikorera pressing baronkana ngo atsinzi hakiri kabe gitangura abantu ngo ati champion ariko butuvugana nimwe ma club ubona ivyemezo by'umyereza bita Xabi Alonso biriko biramukwegera mu akarambaraye ku munsi wejo naratangaye umugabo afashe uyu mukinya katse mu kibuga w'umunya Irigwe uno Fede Valverde tukamwatakisha ku ruhande ufise abakinyi Rodrigo kuri bench of course birumvikana hari umukinyi ushaka kuvuga ngo ntari mu binjo bita tactique zanje cyako mu gushaka gukinamwe ariko raba mbega iyo je umumenyereza nzinye tactique ku bakinyi ntibikunda uko ndavyifuza mbega plan B imeze gute ni Geno Bridge umukinyi kumva ivyo shaka ko nkina mu gateka aravyumva canke nanda ndorda plan B kugira mvuge ngo uriya mukinyi ni gute no kora kugira ngo ampe umusaruro nkunda gutanga karuro kuri Pep Guardiola kuri Erling Braut Haaland Erling Braut Haaland akiza muri equipe ya Man City akiva muri equipe ya Strasbourg muri equipe ya Borussia Dortmund va muri Borussia Dortmund muri equipe ya Man City cyane Pep Guardiola akina ikintu ta tiki-taka wari umupira wubakiye kucyo kwita imipira myinshi bahana mu kibuga ariko yaravuze ngo ndabizi ko Erling Braut Haaland imigwi yose agiye cyamwo atrevyo yakina ariko ntibikwiye konza ubushobozi bwa Erling Braut Haaland mbega niyi mu bushobozi byo kugira ngo akini ivyo nshaka canke jewe ndondere ivyo no kora muri Erling Braut Haaland bwo ndondere ivyo ndifuza aravuga ngo twebwe turi Manchester City turubaka ariko we Kevin De Bruyne ubaka
kinira ku mikinire ya Erling Brot Haaland burya kina muri byo kina nimba ari transition rapide muri kuri umupira agende Erling Brot Haaland arashika muri Man City saison ya mbere atsinda ibitego hafi 38 muri saison akora rukoro y'umukinnyi ibitego byo muri Premier League muri equipe ya Real Madrid nsa kuvuga iki uri Xabi Alonso of course uvuye muri Bundesliga ukoze ibidasanzwe muri equipe ya Leverkusen iyi next prokoze ko yatwaye igikombe atatsinzwe na rimwe byarabaye yagiye gutsindwa muri finale ya Europa League kwiswe na equipe ya ino Atalanta bitatu kubusa yari umumenyereza no ngo ni revelation ariko araza neza ariko ugiye muri club yitwa Real Madrid cyane igusumba izina equipe ya Leverkusen ashaka kuyiruta kuko uri Xabi Alonso akoze amateka muri equipe ya Liverpool muri Madrid muri equipe ya Bayern Munich hari ibintu bubatse nk'umukinyi byumvikana ko equipe ya Leverkusen ashaka kuyirusa izina ariko ugiye muri Madrid ya nubwo ati ya entreprise ikurusha izina ino equipe yitwa Bayern Leverkusen yoyo yari yanaje wanashaka muri championnat ati no munsi equipe ya Borussia Dortmund equipe yitwa Bayern Munich equipe za Leipzig ni ya ma equipe novuga ngo abaza ari imbere mu gihe twe naturuba nk'abakaba gatanu mugabo no munsi uje muri equipe nka Leverkusen niko cwigira equipe twari gikombe umva umengura umumereza nva w'igihanga mugabo bitandukanye ni equipe zifuza gushikana uvuga ku musaruro ukomeye cyane muri ico gero ugiye muri Madrid bigusaba ko nimwe ma club akubwira ngo ntuje kugerageza ahubwo uje gutanga ibyo mugu bipfuza turakugurira abakinyi ubakinisha uno mugabo rero kuhasanga abakinyi batandukanye bari ko bahabyiza Madrid nka kipe nk'umusore bitaro Rodrigo ukakivuga ngo mpisemo kwicarika kubera ko hari ibintu mbona bitagenda neza ibi biraza bikakugira kipe de Madrid baravuga ngo resultat nziza bazibaza umumenyi bazishimira abakinyi ariko resultat mbi umumenyereza no bigarukako shaka wowe ukora ibishoboka byose kugira ngo utsinde urukino bakinyi baguhemukire bigora ko umumenyereza so kurande ngo nyine ngo ati iyi equipe ya Madrid gukikungana na equipe ya Girona biriko bigaruka kuri cya kintu mbega tactique z'umumenyereza bita Xabi Alonso ziriko zinjira neza mu bakinyi ba equipe ya Madrid mbega wibwiwa yicakira bakazikora karakora arabona ko hari ibice bishikana 40 kwijana amaze gukora kugira ngo bumve tactique ziwe mbega tactique byasika bazumva ninda kwigana ngo ati yindi strategy kugira ngo equipe ize itwara neza namavuga ico kintu nkavuga ngo hari abamenyereza benshi bihenda bakibaza ngo nako nakini umupira mwiza gwo rudasanzwe ariko kibagira mbega no mu bumenyereza ngiye kumenyereza dasanzwe ivyo nye ni nka experience n'abayori iki neza cyane umukino uvuga ngo canke yigeze kuba ari umukino uvuga nk'umustar kanaka yakiye mu migwi itandukanye dufate nka Barcelona Real Madrid akajiza muri equipe uvuga ngo aje kwigira amaro uvuga ngo muyiza akomeye turazi uburorero Frank Lampard muri Chelsea n'ututu vyababaye Zidane bavuga ngo no munsi mumereza ngo yatwaye ibikombe bitandukanye hari abantu bavuga ngo no munsi wa mumeza no vuga ngo ubunyabwo batarazi ibyo bikurikira hari ubaratinya rero umva buriya Xabi Alonso nk'uko kuri no munsi afite ikibazo bavuga gikomesha avuga ngo kuko twazi ko Robert na Yuson igiye yaza muri equipe yavuga ngo nje guhindura ibintu bitandukanye umukinnyi atazokora pressing umukinnyi atazokina ivyo nifuza ntabwo azokwigira agira ikaronka kibanza buri mukinnyi wese muri equipe itwara nde Real Madrid cyane rega mu bisanzwe ngomvye no kunabunganira kwico kintu ca Xabi Alonso defete zimaze imisi ziko zakogwa n'umugore wa Madrid ndaziharura kuri Xabi meni wabivuze neza bwana Robert ni wavuze ati ngo resultat nziza ngo baziharura ku bakinyi ngo resultat mbi usanga bavyagiriza umumenyereza nuko bimeze muri football neza Xabi urugero rwiwe ruracari hasi twemeranye neza ruri hasi Xabi avuye muri Real Sociedad B asimbiye muri Bayer Leverkusen asanze ba Florian Twiz n'abandi bakinyi nivyo bagize exploit bagize saison nziza cyane batwa gikombe ca Bundesliga ariko ushunara abasinda guciriyemo yego mbega kugira ngo iyo kipe twari kino gikombe ubwo Bayern Munich cyangwa Dortmund zozo ntizari muri meforum neza cyane ikigeretswe ko tugaruka urabe Xabi nje ndamufata nkaho mumenyereza mushasha kandi akiciga aracafise byinshi byo kwiga neza cyane muri karere yiwe nta mugwi numwe yari bwacemwe kumenyeza abakinyi basi effectif nini cyane imwe abakinyi babizi babishoboye uno musi Real Madrid yazanye Xabi nk'ugusubiriza uno mumenyereza wabo yagiye uno Carlo Ancelotti yo gukora saison mbi cyane ariko rabe saison mbi yakozwe na Carlo Ancelotti ucuraba na saison mbi ego nivyo saison irarangira gwa dushoye kuvuga ko ari saison mbi kuri Real Madrid cyangwa kuri Xabi Alonso ariko aho bigeze tugeranyije nivyo Carlo Ancelotti yaciyemo ega Carlo Ancelotti yaguhare zitanziza afise abakinyi 9 beza batangura mu kibuga bari mu mvune badahari ego ariko Xabi no musafise benshi kanatsinda bamugure n'abandi benshi beza kugira ngo ashobore guha umusaruro mwiza umugwa Real Madrid ariko vyamunaniye rero Real Madrid je no iharura yuko irikitakaza urukino canke igitakaza zino nkino ku bwa Xabi
Real Madrid ntiyaraye itsinzwe na Girona yaraye itsinzwe na Xabi Alonso Real Madrid yarayinganyije na Xabi Alonso ivyo byose byatewe na Xabi, nico gituma ndabishira kuri Xabi Alonso akarorero. Turaje ku rutonde rw'abakinyi bashoboye kuba batangura mu kibuga ku ruhande rwa Real Madrid. Nivyo hari abakinyi bamwe benshi kandi kanatsinda beza bari bakenewe cyane muri no mugwa Real Madrid baraye bagarutse, ariko eske wari uwo karako kajyo keza canke wari uwo mwanya gukinishwa mu gihe usanzwe usize hanze bana nuvuga ngo ntaraguciye mu kintu n'abavuga abakinyi muri defense centrale yazanye witwa de Militao wazana na Antonio Rudiga, ayo mazina yo kwara abiri na mazina novuga yose yaravuye hehe mu mvune. Ku ruhande yari afise Trent Alexander-Arnold ku byaro bibiri kuri bitatu ahashira Fan Gas mu gihe bafise witwa nde imbere yabo, mu gihe bafise uwo witwa Alvaro Carreras hanze na Ferran Mendy yaranagarutse ku rukino rwa mbere. Wewe hari urukino yaramaze no kubana Olympiacos yarayikinye match ari hanze kuranyumva. Imbere yabo ahafise umukinyi Aurelien Tchouameni, afise ndavuga no mukinyi Jude Bellingham, Federico Valverde ku ruhande hashira Ardagire, hagati umupointera mu Gizekira Mbappé nkuko tumumenyereye, ku ruhande hashira Vinicius Junior. Tugereke kwanza ku ruhande rw'inyuma bwana Ridic na Robert. Xabi wewe utanguje defense igizwe ku mutima wa defense uhasize Eden Militao na Antonio Rudiger bavuye mu mvune. Nugo rukino rwabo rwa mbere uri kurumva bahawe uburenganzira bwo gukina ariko batanguje mu kibuga. Vyakunaniye kwiga usanzwe ufise umukinyi nka Aurelien Tchouameni akunze kuba nahengekwa, wemeye gufata risk kuri riska umukinyi nka Ardagira umushira ku ruhande uri kurumva unanirwa no kuraba ukuntu hengeka Aurelien Tchouameni mugarukane muri box. Wewe yarasanzwe aramaze no kwakinishwa kandi kanatsinda rimwe rimwe gatangana result nziza uri kurumva. Ego basufuma umwasosia n'umukinyi umwe muri abo babiri, ndavuga Antonio Rudiger canke Eden Militao, umwe muri abo babiri apana kubatanguza bose utanguje elema zibiri zivuye mu mvune muri box. Ku ruhande aho twashira Fan Garcia atari form byo kuzibira, ega ari foro kuri offensive hari ari foro kuri jeu offensive ariko kuri jeu defensive ntumubaze biramugora cyane uri kurumva. Ucukinisha ligne de defense igizwe n'abakinyi bagera kuri batatu bagera kuri babiri bavuye mu mvune, numwe atabushobozi afise bwo kuzibira kanatsinda ugarutse karabana numwe zena naguciriyemo ni wowe umuntu ubundi Real Madrid yo ku munsi wecu apara kuvuga abakinyesha kuri babiri witwa Eden Militao zana na Antonio Rudiger, witwa Fan Gas kuri nimero 3 ni wa mukino uvuga ngo umugiye ukura musabino byo kuzibira uri kuramugora cyane, witwa Trent Alexander-Arnold nawe nyene ari kuri yanze ruvuga isano uvuga ngo defense yose kuzibira Madrid abantu bo kuzibira nta kintu uvuga gikomeye ko barerekana. Mu bisanzwe defense yose ya Real Madrid yari poto nta kintu na kimwe kizima carimo. Ubundi nuko bahuye na Girona nawe nyene attack yayo bamwe bari mu mvune kandi batariko barakora ni bariko baravibra nkuko vyari bikenewe. Ubundi yo bakavibra nkuko vyari bikenewe Real Madrid ari kwisanga yakwiswe n'ibisindo bigira kuri 4 ariko uranyumva. Ubwo ni bwa mbere kuri defense garuka hagati mu kibuga ukoresheje umukinyi nka Aurelien Tchouameni, yego nivyo ni mu milieu récupérateur mwiza, office Federico Valverde, office na Jude Bellingham ariko uranyumva ndakumva. Ufashe Ardagire umusize ku ruhande. Je navuze ati ikintu kimwe muri no mugore Real Madrid Ardagire ni nk'umwana wa Xabi Alonso uko vyogenda kose nubwo bamire bose bogaruka azokina azofamusha kuri defense ariko yumve ko Ardagire akinishijwe. Usize umukinyi nka Rodrigo Gozi hanze uriko uranyumva ndakumva. Bivuze gute rero ku ruhande go mu buryo ku mugore Real Madrid ntaco gwareko urakira kuko Ardagire ntashobora kuvibra nkuko bisabwa nka nimero ndwi mwiza, ntashobora kugwa ibiharuro bya nimero ndwi mwiza. Nta muntu nimero ndwi ngaha barimo areye Adagira ku ruhande ntashobora kugwa nk'ivyo Rodrigo Goza ashobora kugwa, ntashobora kugwa nk'ivyo Master Tuna ashobora kugwa. Nukuvuga ngo kuri nimero ndwi yarafise witwa Brahim Diaz, yarafise izina rya Rodrigo, boshaka gukina none uvuga ngo witwa Rodrigo yamaze kuvuga ati je uriya naho ngisha kuri nimero ndwi uri kurangora, je nifuza kugwana no vuga ikibanza cya 11 kwizina gitwa Vinicius mwana nabonye banashaka yavya namwinjiza mu nyuma akumukisha kuri nimero. Arabana udupira tubiri Adagira ate yadutiyari yamanje kugaruka hagati. Bivuze gutere ku ruhande rwo mu buryo nigwa ariko ruravibra na rimwe. Bivuze wowe Xabi wiyishe defense yose muri rusangi wongera ushirako n'usatirize ku ruhande rwo mu buryo. Eske uje kurondera insinzi imbere ya Girona iri muhira igomba nanye n'uburyo yo kwikura muri ya migwi 3 ya nyuma kugitaza kwisanga mu migwi ikoroka. Iyo nsinzi waza kuyironka kumugusanze muhira ni hatari no musi. Robert witwa Yusone Karavuga neza aravuga ngo equipe itwa Madrid nimba twabonye ku musi weje ingana equipe ya Girona
hari amakosa witwa Zabi yose karakoresha nko kuyumvira izina rya Fran Garcia akaza atinza Donald we novuga ngo ni nawe bahari no mutsuko Dani Carvajal ntabwo ahari Fede Valverde kumuzana novuga kuri nimero 2 si yo poste yiwe aravuga ati no munsi yazanye novuga ngo witwa no Eden Militao na Anthony Rudiger baza muri defense centrale bavuye mu mvune n'abandi bakiye batandukanye ese ku munsi wejo Robert tuvuge uko ino equipe itwara Madrid nimba yarayitakaje ku munsi wejo vyoba vyabaye ku bakino uvuga ngo iyo yatanguje novuga abakinyi batatawe ku ipote zabo nako batabage gutangwa tuvuge tuti ino equipe itwara Madrid yatakaje mugabe yatakaje ku wundi buryo hari ubundi buryo ubona ko nimba equipe itwara Madrid yanganira equipe ya Girona igisindo kimwe kindi vyoba vyabaye mu kibuga ku munsi wejo tukavuga tuti mbega Zabi Real Madrid yo yabuze